zingumu zinoki 10 zinoki oya zinoki reka ndaguharurire zinoki reka ndaguharurire ubusa 2 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 murabe nindagenda ndafise amahera ngaha ngomba ndagutera imigeri ntera imigeri ndaryama umugore wa mbere abafana yego ndagutera imigeri Madesa gumambarira ati ndakumbuye umwibi yego kwibira nkene kuzogenda kwa Natasha no kuinara abe nisoza kicwa erekana nacho dufise nawe nyine arabise kwe oya batse gusaza atacafise batse chapa kazi mwanangu aho nawe nyene yari karakora zandirimbo zo muntu utsenya bro ntiwampaye cese nagwaye cese yarakugaye ko yitwa Anashea na kiriya basitari babiri Goragozana Pati Mings na Gundo kuri kamera walete selector wa Shenyezi homba kwa homze nyine check the sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anashea 257. Uno musi naje imbere ya kamera. Sema There's a boy. Oyo Sosa kimaswe gareso. Gareso. Unyumviriye ugwari Londres utaziri PS suri kankari. Arataruka. Oyo nuce cyane kundashimira Imana umeze neza. Safi. No kuri Imana ishimwe ikintu ndatse abafana bankundira ntangura kuvuga ati Imana no ya mbere kubera abantu dusenge kwanza reka dusengere rino rigara. Amen. No kuri Imana ihezagire ibyo turimwo byose naho nzi abantu barura kandi ntibagiye bazoravuga Madesa Boy kubera Madesa Boy ana niyo abantu banyitira ni benshi umunsi uraheza gusenga nahejeje ngira umunsi napfuye Goragotsa bazovuga amajambo menshi wewe wibaza ko bazovuga ijambo ryawe oya je umunsi napfuye muzovuga ite Madesa aryohererwa muzonzanira isosi oya cyumusi napfuye muzonzanira isosi munzanire n'akacupa wapfuye nakawetese namashugwe ukeneye oya ishugwe Stefani wa nterefunye ngana ngume we Madesa ngo kubera ngo ufise hit ukubera ngo ufise hit yaranterefunye no kuri kw'Imana arambwira ukubera ngo ufise hit ngo we Madesa ngo je ni general rupfu akanterefuna ngo general rupfu nawe cumubwira gute namubwiye ati sirufu yapfuye ngurumva ngo numujama ngo numva ngo adandaza ngo amashugwe namaze kubona mu biganiro kimwe mugari ko cyambwira ngo azondanira ishugwe none iryo shugwe azorinzanira ngombe mfe ngombe nze mujyango wabatajya niko yavuze aragaparushe cyanyumvira cyo gwariro umuwesteste waruvuze n'umuki nakano kubwenge umuweste nikiganda baganda bace umuganda cyavyumva nikode yakazi bisiguriki bisiguriki je oyaye nakanyobwa mugari korumva nikiganda ngo numu west nyambara numu west nikode yakazi reka Madesa Madesa gumambarira ati ndakumbuye umwibi yego kwibira nkene kuzogenda kwa Natasha no kuinara abe nisoza kicwa erekana nacho dufise nawe nyine arabise kwe oya basi mera nkuri karamu telefone nta nomero ziwe fise none ubizi oya rabana kakadukuma zarafa irafa zirahari mugari ko sino mutelefone igane baga ndabubaha mu kwa gatanu hageze amasho uyo niko narimba oyo sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uyo wo muri Superbati uyo rero ari abantu bavuze ngo Madesa ntiyigeze ngo azaravuga ngo Superbati cyane bibutse Superbati umva havuye Imana ni mama canke Natasha canke Superbati canke n'abantu nk'abamwe tuba turi kumwe
igwana na komba mwinshi umva abasigaye nabo ntaco barakora no bita sinotukana ko je sifise impano yo gutukana mugari kwa ikintu impano y'ubusazi Madesa afite impano yiki narasatse ufite impano yiki Chimpano yiwanje na amajambo chimbo yo kubira amajambo urazi umuntu warabushe mutomo niwumbeshejeho kubona Madesa umurike Madesa ndakubaza wowe umumenyesha makuru wewe jewe nk'umumenyesha makuru uguragoza umubaza ibibazo bijanye n'akazi kiwe Reya kuntu era badakwerekera ingene tugiye gukina agakino uraza kugira introduction uramutse abakunzi ba Anashea nyene umere nkaho wakiriye abastar oneche no bura mahera sawa murakote cyane Anashea ebana ndabakunda cyane murabitswe twagwananye komba mwisho nyinshi jitsina rira hari bro abifutsa ko jewe ngitsina ryanje ko ritsoko oyaye ndacababwira urumva sawa cyane ni wari bwatanguye reka ntangure yego reka ndamubaza reka ubu nyene reka dukoreshe sawa yego sawa ndabe na Natasha Katsongorira ati finance ngyohegwe nze ndakoresha sawa turabe action ya Anashea ndabakunda cyane aha iyi TV ita Anashea nakiriye abastare babiri Goragoza na Party Mix na Gundo kuri kamera walete selector wa Shenyezi ndakubatse ibibazo bibiri gusa by'ubwenge nambaza mpabura none kuhabura ntavyo umwanya kubaho umwanya kubera umwanya twabaye ni mwinshi sawa bashatsinda barinzi ibitego ko cende umure yareraze Barcelona baragiye sawa reka ndakubaza abiza amajambo ibijambo bibiri bitatahogwa n'ivya gatanu biragendako kuba ndazara abantu benshi bavongo Madesa ngo ntarabanga utimu ngo ibintu by'imipira Real na Barcelona ufana uwaho umugwi jefana umugwi wa Real Madrid bakoze iki igituma bakunda canke Barcelona igituma bafaka ubankiriki je Barcelona sinda yang sasanzwe fana umugwi wa Real Madrid igituma mfana umugwi wa Real Madrid numugwi uma ivyishimo sawa urakoze nakuciriyemwo turavye Messi kiri muri ntuzenya muri Barcelona atuna ari umwana makuru w'inkino nari nkiri umwana muto ibintu byo kuri imipira kuraze ugatumba twari bise amateleviziyo ngo turabe ngo narabona Messi baramwandika Ronaldo ntabona arinzi nari nzi Messi ko je ni mu Barcelona no kunyo no ku gisusu yego no ku gisusu arahinduye Gundo umu Barcelona n'umure yatanguye avuga ko ari umure oye navuze ko umure yare kubera mwembwe wapi igituma ati wapa Bareyari none mwakotse iki mwogirane mwerekana ko ari mukara kurafite Barcelona ikibazo cyawe none kimara iminota ingahe bro mwanzaniranije abafana banzaniranije bazananjere ibibazo by'uyu byahetse ibibazo by'uyu byahetse ikindi kibazo ntaranyishema nyishije kibazo je nemera Barcelona ndahinduye kubera Bareyari ntaco mwakoze kubera muko Messi uravye afise ubucapucapu yaragwaye inyonzo kwa ruporo vyimba ku mugongo rukavyimba kiracyari kibazo nawe nereguye muri ne turavye mugaravuze ati reka nandike izina ngo ni komba mwisho nari kibazo kode y'akazi oya ikibazo ikindi kibazo ndabemera ibibazo bitanu ikindi kibazo Satani na Yesu wotorande jewe notora Yesu
uramaze kumubona aramaze kunyiyereka naje aramaze kunyereka kweli mugari kuro sasa ko yaciyaginda mwijura akadusiga muri no minyororo mu mashoke umuntu akakura yidoga bro uretse ko ari umuntu ashobora gukura ariko aridoga atamwanya aronka wo gutwenga je nubona niko natwenga bro si vya bose ko baratwenga uhare ariko baraga inyama n'abandi ko baraga imisaya none woce vyita gute oyo umuntu kweli wo kuri Anashea yemera nyishura re musinyisha vuba konti namubaziza ati kubera iki nakubaza ati Yesu na Satani wotora iki tega Imana turayikunda ati none kitatwirika agiye mu ijuru ubu hariko abantu hariko barajya imisaya n'abandi ko barajya akanyama kuri arena cyane ko hajya kwa Natasha kwa Labamba la boss kuri Dirake Tanganyika none nabandi bahifutsa guhagera none nk'ivyo ucubisigura iki base mu kinundi none amasengesho yazo cyangwa niyumvira ikintu isengesho ngira amasengesho ngira tumvikana none wo bisigura gute base uri kuyumvira we dusigura wo bisigura gute wobisigura gute basikura vyumvira na wewe none wobisigura gute none baseko Yesu aradukunda aduhaye impwemu ego none kubera iki ukasanga umuntu amara iminsi 3 adafungura iminsi 2 n'abandi bafungura n'abandi biyumvira ikintu ntibakibone urumva Yesu nawe uti nabasigiye impwemu yera n'ubuntu araza nabisigure rero aho usigura gute bisigure batimiksi nawe ugasanga uduritse mu kamashu mu kamashu usanga wisanze inge ndakwishyure munyamakuru asante sana ni kuvuga yuko wambaje ibyatsi mbega ni kubera iki bamwe uno munsi usanga yuko barajya kanyama usanga ejo hari undi yakabutse je nibaza yuko ugira ujya kanyama ni kuba wakoze hamukaronka ayo mahera hamukagura ako kanyama nibaza yuko bajya abandi batabironka hari abadakora none udakoze urajya udakoze kinebwe hago ikinebwe ikintu gisigaye ikinebwe ni giti none ukora gute Imana araguhaye amaboko n'amaguru ntugwaye mu mutwe ntiwagonze umusozi barabara ari hari nka bashevare uratsonga ibarabara ugashura gonga ibarabara rasi ukagonga ibarabara ukagonga umusozi kandi barabara uribona none wocuva ko baba wanyoye iki Adesa urazi gutwara ikinga ndarizi n'imodoka ndayizi none giyapfuye ijya modoka yapfuye cyo bisafana banyemera avuga ati Amadesa ngino kuri ganiro waryohewe nk'ubu ndafise yidi uwo yidi yibera muri Dubai n'umunyamurumongi arigetse kunshorera nkona mupfuga neza Natasha wite no muri Superbate ujyabona bamikazi na King's Family Burundi ndabe emuntu wese giravuve hasi yarakotse umuti numa yo kugindwi namwibutse namwibutse kandi umuntu wanje nantutsenya muko kubera icongereza kirangora hame kugindwi mu mwanya baratugonga nagaso man fake Imana araduhetsagiye ntavyo guma turirira Imana twego dukora turakora dushora umutwe oyaye ni umubosi wanje yansanye tikenda Amadesa nawe ukora akazi waryohewe so zakimaso egare so akaririmbo basi Amadesa je nipfuza uno musiko tworirimbira abantu kumusani basi woba wemera ngaha mu Burundi wo mu Burundi abasani jewe nemera uramuzi umusani wa mbere ni Natasha Labamba abo bandi basaniraza ncero kurambwe abo bandi basani none bankoreye ikice noryoherwa ndakuvuga neza ushigena kwiyemera Fabio ni sawa la nom na Fabi Labamba la boss mwenyewe umwana akiyaga n'abana bakeye ndikana kubwira baje abantu baze nemera bamaze gukora amateka sivyo abantu bamaze gukora amateka Amadesa akaryoherwa man turi yankoreye iki bijya birimo by'uburofa ririmba umwana atayisubiramwo reka ririmba ikintu umwana n'umwana asubiramwo woca umuvuga base nkamera nibo yararimbye indirimbo kura sonza senga
kora zonza kari wariko uravuga Fabulov namukunda kuba n'umurapera atisemba bajya abandi nabo barisemba ba Bifes bashiramwe imitahe baririmba urukato baduhe akapera y'indirimbo ya Fabulov basi ya Fabulov yo umwana w'inkindatse kwa mayurira igiti iyo nayumviza rero mbega ninde afise ubwoba kuca kora kandi akitse unumva Fabulov ikrafaka ngaho T-Max mbega ufise ubwoba kuca kora kandi aho kazi wiyemera aho yari yamaze kugera muri game n'undi muntu nkunda nkeneye n'ukora ubufashe wiwe amuta Big Fizzo papa wacu kubera Big Fizzo mvugisha ukuri mu bakobwa mu bamikazi umwamikazi wa mbere ni Natasha ivyo birazo mu bahungu nabo ubutangura ni Big Fizzo umwamikazi umwami ninde ni Ntuzenya wa wundi Ntuzenya oya turavye mvutse Monia nawe oya Monia umwami w'umuhungu mu bahungu Satubi oyaye umwami oya nabaci umwami mu muziki ni Big Fizzo kora Big Fizzo ararimvye indirimbo ziraryoshe bazi indirimbo nakurimbe ya Big Fizzo ego zanyoye abisabi uraza kurimba yacanye nabi hama mu nyuma uraza kuduha sawa yego je n'umufana wiwe abisabisiwe abisabisi ni babi abisavyo inzigo abisi ni hatari nta mutima abisiwe nkaca subira yine ndimo indoro yawe ira my baby sekandore icamwe nacaguha n'indero nkunda Uzoza ryari inshuti ko nakubuze nishwe n'ubukumbuzi indege nzoyikunda n'iyindi Maisha ndamukunda Big Fizzo sana uya ndamuzi Big Fizzo indirimbo ziwe chapa kazi mwanangu usijali jasho ukumbuke maisha ya kesho utamuona amadesi yamaze gusaza atachafisi batso chapa kazi mwanangu aho na wenyene yari karakora za ndirimbo zo mu Ntuzenya bro ntiwampaye cese naguhaye cese yarakugaye yari yagiye kubera bari bankumbuye none je ngo mbe nkuri kintu gizotuma naho nzopfa nkaca nkunda n'uyundi muntu ariko fena ye ntuyikunda yo sigutayibona tukaburi umunsi babonye imva yiwanje no bazoryoherwa amadesa ivyiwe biraheze ntarapfa toto warumvise ko yapfuye inde toto ro comedy ujya mwana none nubibona bisi upfumye nga mu Burundi bace bakwica kacamani ubari mu muryango w'abatajya toto bamutse mu muryango w'abatajya mugako turabe abarozi ni beshi akandi bo barozi duzobaraba abafana mu biraba abafana ndabibasavye mu biraba abafana abafana tubiravye aba barigent badukuriye afise amafaranga ngira nibo batwice cyabivutse none gashaho uyu munsi ko bace bakwica newe ko batarakwica hari umurozi ngaho umusani yiyemera batarakwica oya je none barica jewe umwimbiro gwari ronda zuri PS uri kankara ni haragera ni imana ivuga ati umwana wanje ucukumira oya oja bame banyitira oyayi mfe ntaraga ivyo naronde yerekare emingira boce baryoherwa reka manze ngivyo narondeshe nari niruhiye uratuneka gundose je nagiye kuraba toto yari kuba Bonedika ubace bavuma bace babishi yapfuye kandi yarigeze eraba nukuri kintu je ndamusabiye kwa Natasha nukuri azomuhe yarigeze kora ka video ariko aravuga ati mbegwa wanyandwa Natasha getse mu byitsangaye adocumagurana na Natasha azomugure basa n'igitenge nyina we kweri yego kweri uko ari yabikoze agihari ratse umuntu ukora ikintu agihari
yo azuna ukuri ikintu gihari umunota w'agacerere kuri toto umunota w'agacerere kuri toto nukuri Imana muhezagire izo mwakire reka tugire agacerere oya nta gacerere bro je ndabaho umwanya jewe reka ngwane yo komba mishi intavye ni aramutse je ndabaryoye mpamvu tumadesa kuri gane we waryoyewe man ndafise amahera ngaha ngomba ndagutera imigere ntera imigere ndaryama umugore wa mbere abafana yego ndagutera imigere aha 1 2 3 4 oya cyumugore ntawo ntora wicanicana oya ubutanga satupi uwo ni satupi oya ntawo ntora ayo ntawo ntora icana abiri atatu yo ayatanga satupi ni wahora haba oya ayo ntawo ntora oya bafana urayaretse amahera amafaranga abiri ane atanu sawa madesa wewe mari minota 5 utavutse cewe kandi niko kazi kamwe umunota w'agacerere wamunaniye ntakintu gusamuka kandi aratoresha nabibonye aratori 5 icana amacana 5 ngahawe ndaya none oya wore kamahera waragonze umusozi nakubara sandi sana kubera nk'icuki ayo yampaye avuye ku mutima kandi nuko ndashimira abantu bamaze kumpa bose no kuri Imana bahetsagire kweri je ngombe nifire nze kubaraga ngombe mfe kubera mwebwe rero nsubiza iyo migere yanjye kuko nubundi nayo ngombe mfe yiyumvira bya bindi yagize ubwoba nahabutse ariko arambona bame ba Nikodemu oya cyo ni noma akaririmbo ko gupfa urakora akaririmbo ko gupfa kandi rero kurufu kurufu cese ntenye urufu ahubwo nubona aho goza abantu dutinya ubuzima dutinya urupfu ubuzima rwo bubabaza nubona aho nokwipfira ubunyene sinzoba nigiye kwa Yesu na watunya ngira Yesu atsunyaki ufuye abantu bo kwibukira Yesu azokwakira gute yo nuguri rero abamadesa nikiya kintu wifuza ko bo kwibukira ko abantu pfuye jewe kubera nitera akanyamerika nagaki kandi urabikora akanyamerika yo n'ivyasembutse temu candandura nyiranze uronka nubundi cyangwa urukite vyase nyene candondera nyene umutemu neshe rapfashe inanya yikubwiye nawe nyene bikunda kwa uretse abahungu badakunda abakobwa bitera akanyamerika kayi madesha nta na rimwe turamubona na afise umukobwa cewe cyo ntandwira nagiye gutotora noba ntakomeye cewe gangster rapa none bro ndakunda abakobwa hobo zimwe za desa none simba mpejeje none mpejeje simba mpejeje oya reka tuvyihoze reka tuvyihoze tugenda imvurira tuvyihoze twajanishije gusa Imana ibahetsagire ahantu muri hose Imana ibahetsagire nukuri jewe ngo nzoguma ndabaryohera bro ntabaryoheye nimutwenga Imana ibahetsagire ko sina beef see you next time sina beef uze kuraba basa abantu babe baraza kugira ama commentaire kinini urasezera kuri Anasheya we wari umujournaliste urakoze Anasheya ndabasezeye Anasheya muyikurikirane sana walete selecta muce mugenda murabe rya ndirimbo ya Natasha Rabamba muce mushikira n'undi muntu bita Fabilofe muce mushikira n'undi muntu bita Big Fizzo satura mabafe nawe n'umuntu yagonze umusozi barabara ari hari uko nta mateka arigera nkorera mbwiye pambana nzi ndacari ku kivi Satubi naramukunda kera mugubaririmba ibintu bidahari by'igifaransa ivyo bifaransa uzakuririmbira abarundi nkacankuna n'abafana banje aho hantu bari bubahwe abo bandi nabo n'undi muntu nkunda kora sonza senga umva mukore musonza senga
je siga ndirimbo ziwanje nkubu ndaziririmbye bakiri kubaca batangura kurya kopi kiri nawe igituma nakunda kumupfuka sana hanamuposting ibikorwa vyiwiwe anwubugoro maze kubona umuntu maze kubona umuntu anwubugoro warazimye sawa je kiri kuwapi naho dusa wapi umuntu maze kubona ubugoro nubwo abantu bare kugatumba shefa nkacamwe karamubugoro kweri wapi shibiramba batsikanda bayi pomande 10 hari abantu batatse ko jewe ntazoshobora fatira kamera shagira oya gera hari imbere sha izo pompaje wewe yego gira turabe zingumu zintoki 30 zintoki oya zintoki reka ndaguharurire zintoki reka ndaguharurire ubusa zibiri 3 4 reka nturi kuramano oya iyo si pompaje 8 9 iyongere shika oya shika kundosigira pompaje gira pompaje hajya kugasima hajya kugasima kundosi murabisheko reka murabisheko kundosi tugende duhane ingo fatira duhane ukerezinga agomba tinga indwi munani 9 10 na rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu na gatandatu murabe nindagenda Neri 20 yabarabishoboye